ndabizi yuko benshi muri mwege murashobora kuvuga ngo jewe sindi umugararije canke jewe sindi Robel ku Mana. Muri ordre y'ivyaha canke mu rugezo rw'amakosa abaho abantu bashobora gukora mu isi, uno munsi muri kino gitondo ndagerageza kugufasha gutahura yuko kugarariza no gukora ivyaha ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu w'umugarariji arashobora gukora icaha, ariko kandi umuntu wese akora icaha si umugarariji, kuko icaha kirashobora kugira izindi nkomoko ku buzima bw'iwacu. Icaha ca mbere c'exista cabayeho muri ordre y'amakosa ni rebellion. Hariho ingene Imana ihana ubugarariji, hariho n'ukungene Imana ihana icaha. Dawidi aravuga ngo mbona umwami wanje abwira, mbona uhoraho Imana abwira umwami wanje ati niwicare iburyo bwanje. Isezerano rimwe mu masezerano Imana yahaye Yesu, yamubwiye ngo amaze kumwicarika iburyo bwiwe, Imana irabwira Yesu ngo icara, uravyumva? Kandi Imana imusezerana yuko amavi yose azomupfukamira. Ndagomba kubabwira yuko hariho sorte zibiri z'abantu bazopfukamira Yesu. Hariho abantu ku munsi w'urubanza bazopfukamira Yesu baja mu ijuru, ariko hariho n'abantu bazopfukamira Yesu baja mu muriro. Unashima n'ijambo ry'Imana rirashingira intahe yuko abazoja mu muriro n'abadayimoni na Satani bazopfukama bapfukamire Yesu, bature yuko ari umwami. Ni ukuvuga ngo imwe mu mapromese y'Imana kuri Yesu itarashiswa nuko ivi ryose rizomupfukamira. Ikosa rya mbere ribaho dushobora kugira mu buzima si ukugwa mu caha, ariko icaha c'amahanga kizotuma abantu basha ibihe bidashira ni icaha citwa kuba abantu baragararije Yesu, ntibaha agaciro ico yakoze ku musaraba. Ni ukuvuga ngo rero ubugarariji ndagomba kuvuga ngo nico kintu ca mbere kibi ca mbere kibaho kandi gishobora kuba mu buzima bw'umuntu w'Imana.